aba banyamurenge hamwe n'abaroberi batwigwaneho barashoboye guta hano hantu baja bijombo bavuye bijombo. Aha rero bijombo ndiko ndavuga na hantu uja muri uri kuja muri Uvira. Kuvuga iki rero baravuye ngaha anya baratraverse bagenda Uvira kugira ngo intambara ko yari yabaye iki yari yabaye ndanze. Ahawaza na nani bari ko baratana mu mitwe. Nabibutse ko mu misi yahera twigwaneho na M23 bagerageje kugira nte bagerageje kugwana bapfa hano hantu nyene canke bapfa ibindi bintu amadose yabo. Rero no kuvuga iki intambara yarabaye. Aba M23 bariruka benshi barahapfira n'abatwigwaneho barahapfira. Shingaruka ngaha anya nti kubera iki twigwaneho ibandanya isesa amaraso ku bwa Kagame. Hari tundi duce rero turiko turavugwa yuko turiko turafatwa harimwo na Mikenge nko kwa rubivuze n'utundi reka ndabwira abantu rero waru inyuma yuko muri Minembwe habavye inyuma yuko muri Minembwe habavye nabwe ko abo bagwanya baroberi ba M23 n'aba batwigwaneho n'aba ba FC ni kwa yose muri rusange bace bideplace ahantu bitwa muri Mikenge ariho hazabijombo hose. No musi rero inyuma yo gufata Minembwe baci bakuriki baciye birukira ahantu bitwa muri Mikenge. Hello guys, mwameze neza. So ni Linkarlene Alu comme d'habitude Miss Mafyeri gwamenye musumeno maso yinyana. So guys nkaba ndi kumwe na John Mabu. Imbere ya byose reka tubanze kwanza turamutse abakunzi bacu. Behind twanamwe muranyumva mwijwi kari musumero. Murazi ko twawunda vuga nkanje. Reka turamutse abantu bose dukurikirana bari mu Burundi hanze y'u Burundi. Turabahaye mwaramutse mwiriwe. Birabana mwese naho aherereye. Uyu munsi twafite amakuru exclusive. Amakuru kabisa ariko aravugwa hana hariya. Ego tuza kubigaruka ko nibutse abantu bose dukurikirana kugira sabone cyangwa subscribe. Nibaza ko badufashije cyane. Hari abantu benshi badukurikirana bari mu Burundi hanze y'u Burundi. Hama tubagiye ko twabasigiye ahantu bakomanta bashobora gukomanta ni kibazo cyo kuganirira. So reka twongere rero tubatumirire cyane kwifatikanya natwe muri rusange. So twongera tuvuga ati reka tuje mu kiganiro nyezina nkuko duhora tubikora. John Mabu reka tugaruke gatoyi kwifatwa ya Minembwe kabisa. Umwanya Minembwe iri waza hamwe na Fardes cyangwa bakunda sana bakunda ngo nzoshira ko na tatouage y'aba bahungu kubera ko abangu babona tubigwanye ko kandi bakoze ibishoboka byose kugira ngo Kongo ironka amahoro kubera ko yiwazanendo ntawe twari tuzi. Twari tuzi mugabo kuntu yavutse kuntu yaje irakora akazi ari sawa ni sawa cyane kandi kugeza ni isaha aba bamafye bo mu Rwanda ataco barashikako. M23 aba Red Tabara aba nabo bakongomani bahemutse ko ataco barashikako. Ingufu z'aba basore ingufu z'aba basore za Wazalendo ingufu z'aba basore bashasha bariko barinjira mu gisirikare ca Kongo Recho FARDC. Ibintu ni sawa cyane. Urambajije ati muri Minembwe bimaze gute? Abarakwazi batubabare tubaha ikiganiro duteba amasayi bize kubera ko ari twagwaye n'ubu nyene turiko turakora tuvuye kwa muganga. Mugabo tuvuga ati reka cyo twiyemeje tugikorereko. Sibyo? Twigwaneho niyo yariko iragwanira hano hantu muri nane muri aha muri Minembwe. Minembwe ni territoire ya Fizi. Musanzwe Minembwe ni commune. Ni commune twa Minembwe. Urumva? Iri muri territoire ya Fizi. Niho riri imigwanire kirabera cyane. Aha rero twigwaneho niho yakuriye, twigwaneho niho yabaye fonde, twigwaneho niho muhira. Sibyo? Ejo harabaye ibitero bikomeye cyane byawaza. Kuko twarabwiye abantu badukurikirana ko ubundi FARDC na Wazalendo gahunda yabo nuko bisubiza iki nuko bisubiza aho umunyarwanda hose ari amanyazi. Sivyo? Ejo habara imigwano
kugeza naho abanyamurenge baca baja ahantu bitwa muri hehe muri Bijombo bariko berekera hehe ahantu Bijombo Google map yampaye ko ari ahantu Bijombo reka tubwire abantu kugira ngo gese ngomba nkundara gukora vya bintu usanga bitigisha abantu ashaka gukora ikiganiro n'umuntu akibonye avuga ati sinza ngaha kuvuga ngo hapfuye ijana ngo hapfuye 70 ngene ndabirementanye no n'ubundi biraryoshe kugira ngo ntange ico bitwa ico bitwa kugira ngo wumvise kino kiganiro gikure mu nyigisho aba banyamurenge hamwe n'abaroberi batwigwaneho barashoboye guta hano hantu baja Bijombo bavuye Bijombo aha rero Bijombo ndiko ndavuga na hantu uja muri uri kuja muri Uvira kuvuga ikirere baravuye ngaha anya baratraverse bagenda Uvira kugira ngo intambara ko yari yabaye yari yabaye ndanze awaza na nani bari ko baratana mu mitwe nabibutse ko mu misi yahera twigwaneho na M23 bagerageje kugira ante bagerageje kugwana bapfa hano hantu nyene canke bapfa ibindi bintu amadose yabo rero no kuvuga iki intambara yarabaye aba M23 bariruka benshi barahapfira n'abatwigwaneho barahapfira shangaruka ngaha anya nti kubera iki twigwaneho ibandanya isesa amaraso ku bwa Kagame kubera iki abakongomani abanyamurenge n'abakongomani kubera iki bariko barahendwa basesa amaraso ya Kagame kubera tuzangaha kugira ngo dushobore guhindura imitima y'abamwe tuzangaha kugira ngo dukokeze ngo intambara amakuru je sinigera ndatanga kandi amakuru sindakunda yego ndaza ngaho kugira ngo ndakubwire we umunyamurenge dukurikirana ko ukwiye guhindura ingendo wafashe yego namba iyi minembwe iyi komine yanyu ishobora gufatwa n'abakongomani barayibambuye ku ngufu kubera ko mwahisemo kugira ntigushigikira u Rwanda ndarukuru bakoresha yego uyu mwanya muri ko mugomba mutangure kuburabuzwa mugomba mutangure kwangazwa muri komine iwanyu yego uburere ikomine twigwaneho yayitaye wazarendo yayifashe ni hamwe uzosanga muri kazoza bavuga ati umunyamurenge yarahemukiye Kongo yego muganizere ko atabanyamurenge bose si bose biriko biraba abanyamurenge bariko barihemukira ubwabo yego abanyamurenge bariko barahemukira igihugu cabo ubwabo kuko turazi twese ko Kongo irokonesa abanyamurenge yego ico kintu tukibwizanye kuri Kongo iremera abanyamurenge nta na hamwe Kongo yigeze hakana abanyamurenge n'ikimenyamenya aba ba Moise Rugabo abareza Rubegwa bari muri guverinoma ya Kongo barabahenze kubw'inyungu z'iki kubw'inyunguza sivyo bashaka abanyamurenge rero umwanya wako baratangura kugira ane guturatuza ubu bariko bageza ibijombo ahantu n'inzira nkuko nishome ufata ugenda muri Uvira abantu bahazi barabutwandike bitubwire yego muri Uvira mu misi yaheze igihe M23 yari ihari urazi ko yakuye abanyamurenge ibasubiza hehe muri Minembwe bagende bajanye sivyo neza zakamanyora yego naba M23 babigize ndakora kantu rero umunyarwanda atari karakunda atariko ofete ari karakina je yaba bantu b'abanyamurenge ahari karabakinira bitwa twigwane umunsi bari Uvira ni nabo bantu bagumuye abanyamurenge atigenda muvuge ko muri Uvira muri ko muratotezwa kugira ngo tugende ata muntu nyamurenge numwe ariko aratozwa muri Uvira uko niko bariko baragira nti bariko barabikora no muri Minembwe none nk'igitero cabaye ryari mwijoro riheze urazi abanyamurenge bahapfiriye benshi cyane Kagame we ntacyo bimubwiye Kagame avuga ati wararabara kitwengera akavuga ati nimushake mujyane mu marane je objectif zanje ndiko ndagira nte ndiko ndazigera abantu rero twovugana ko tugo turabwira kino kiganiro uyu mwanya nuko twigwaneho yamaze kuva muri Minembwe nuko waza iri muri Minembwe kandi iri kiragenda no handi hantu ariho hantu tugomba tugere muri Mikenge sivyo yego muri Mikenge naho nyene hariko haraba imigwano ikomeye cyane ndetse sana naho nyene tuvugana naho barahafashe nuko so jewe aho ico waruvuze co muri Mikenge nico nariho nyene nagira nze naco ndakubaze ko naho nari numvise waru haje ko niyo mpamvu nayindindiriye gato nari numvise umengo urahaje naca ngirwa ko ndakubaza ariko
nagombye uhambaze neza kugira ngo ya okay hari utundi duce rero turiko turavugwa yuko turiko turafatwa harimwo na Mikenge nko wari ubivuze n'utundi reka ndabwira abantu rero waru inyuma yuko muri Minembwe habavye inyuma yuko muri Minembwe habavye nabwiye ko abo bagwanya baroberi ba M23 n'aba batwigwaneho n'aba ba FC ni kwari yose muri rusangi bace bideplace ahantu bitwa muri Mikenge ariho hazaba ijombo hose uno musi rero inyuma yo gufata Minembwe bace bakuriki baciye birukira ahantu bitwa muri Mikenge aha Mikenge rero no musi nyene niho FARDC na waza babasanga naho nukuvuga intara yose bayikeneye yose ari gukubura aha muri Mikenge 100% nabo nyene tubashikiriza 100% hari muri waza aha hantu namwe ndabivuga kuva kera hamwe na Rubaya hamwe Kagame yoshora gutakaza iyi Minembwe akayitakaza yoba huye n'ikibazo gikomeye cyane araga post nagiye mbona kuri Twitter twigwaneho baga postinze bavuga ati Minembwe esurofe Minembwe ikira ku muriro ngo 2 milliers de soldats de l'armée burundaise iyo entité déployée urumva style ntibavuga abakongomani style n'abarundi style n'abarundi kubera ko hano hantu amatwa dusumira operation ziko zirakogwa n'abarundi ni respect abanyamurenge nyimba hari abantu ba mbere batinya babatwigwanira batinya igisirikare cy'u Burundi inyuma yo kujya rero muri Mikenge baci babasangayo babasanzeyo barabavuga uti uyu muti kugeza naho bakubwira nti umweme 23 yarakotse bino bitero by'uno munsi n'ivyejo ahari ariko ariruhutsanwa amazi nongera nsubira inyuma kuvyo nashikirije abantu iki kirobere baramaze kugica inguvu iki kirobere baramaze kugica intege iki kirobere cararangiye ubundi ni kwa kuntu hari kwakora force ya Kagame ni ya force ya Emmanuel Macron kubera ko Emmanuel Macron bivuga ko yazanye abafaransa kandi nyuma yo kubazana muri Rubaya bazanye ngaha anya muri Minembwe kugira ngo bashobore gufasha iki operation bano bahungu abantu badukurikiye cyo bankurikiye ikiganiro cyo natanze yaravuze ko ngaha muri Minembwe hari amororero menshi ya Kagame inka amararo y'inka yuzuye ngaha muri Minembwe ariko naguma nibutsa abantu bose badukurikirana nta gihe na kimwe aya mararo ya Kagame yigera yibwa kubera amararo y'abanyamurenge aribwa niyo yambere ahura n'ibibazo niyo yambere leta barayiba niyo yambere buri kimwe cyose none nazi impamvu leta bara yama irikirahungabanya abanyamurenge kugira ngo hazokwame objective leta bari arimo na Kagame kugira ahungabanya abanyamurenge akajeje mu banyamurenge akabwira ati burya rero bimeze ukuntu leta bara irikifinanswa n'abana bari bayifinanshije akacagaruka agahinda abanyamurenge guforma twigwaneho hama dukuri gisirikare tugende Kinshasa kumba atari ivyo urumva umwanya abanyamurenge bariko barahura nayo ruva gusenya kubera iki kubera ko ububeshi bwa Kagame Mikenge esu le contrôle de Wazalendo FARDC Minembwe esu le contrôle de FARDC et Wazalendo bari ndo hiyo mbega uri kuraraba John Mabo kuva aho Kagame yabahendeye ntibabona yuko ariko arabata mu kaga bazasigara bararugreta erega ibintu byabanje gupfira ku ndongozi z'abanyamurenge kuri ndongozi z'abanyamurenge nizo zadandaje ubu bwoko bw'abanyamurenge cyo gituma kubwira tugize indongozi mbi abo hasi indongozi zabamo Moyize Nyarugabo bazarese Rubego abana babo bibereye hanze bariko barya amafaranga bariko bariga mu mashuri meza bariko baratagata abanyamurenge rero bahenzwe kuva kera ariko Imana ishimwe ko bino bintu dukora hari abavyumva bagatangura kugira nte guhindura mindset nuko bose bazogaruka so reka ndagushimire cyane John Mabo kabisa